ariko umva kamo kabani kita ibintu ni okay ibintu ni okay kabisa. Reka turamutse Oscar Fashion ngaha muri Village Market, burya ni muri F10 hajya kwa Oscar. Ntihagire uzimira, ushobora kuhakura costume nziza yo kugura, manura iyo abantu badakunda kuja gukwegana amashati n'abafundi abazi ukuntu bameze abataye ariko kandi Oscar ni umuntu wa mbere adandaza imyambaro yose iba yose. Iyo mvuze imyambaro yose no kuvuga style zitandukanye, iz'urubanza nk'izo z'amakoti, amashati, ama t-shirt, impuzu nziza umuririmbyi yo kwambara azi ko ari umuwami des artistes, ariko kandi n'imyambaro ya sport buriya nawe nyene aragerageza, ibirato vyiza, ibi birato bimwe ibi birato vy'imanza n'ibirato vy'amastyle nyene vya gisore, byose ameze neza muri Village Market rero F10 ni kwa Oscar Fashion Shop. Yes, nuko ubona yuko ndetse no kwa Boss John rero bakubwira bati championnat zigiye gutangura. Abakunzi bande ba Barca, abakunzi ba Real Madrid, abakunzi ba Atletico Madrid n'izindi championnat, ariko La Liga itariki 14 izoba yinjiye. Nyaragasa rero uyitanga kamayo gashasha kumugwa Real Madrid, gashasha kumugwa FC Barcelona, nta handi ni kwa Boss John. Baki mugiye gutangura amashampiona, ibotine nziza kabisa imeze neza kandi ukabekeza ni kwa Boss John. Hamuzokina kuri synthetique umeze neza, ukuravye akavuga ati naka ajaberewe kabisa, agiye kuduha ibintu vyiza. Genda rero nimba uri umu president wa equipe kanaka champion gutangura, genda hari urabe ibintu bimeze neza. Nimba nawe ushaka gutanguza amakademi atandukanye, araguha mayo ya akademi wawe kure wicagurira kugira ngo abana ntibazi bakine badafise amayo canke wakibaye bafise mayo imwe gusa, ariko bahindurire bavuga ati twambaye rouge no munsi, dukinye ejo tuzokwambara vert, byose birashoboka. Ni kwa Boss John muri galerie Jovial ngaha kuri Avenue de la Mission. Wihejeje uvuye muri ville ukata mu bubamfu bw'iwawe ucabona hamanitse amamayo atandukanye, ariko kuva kuri Saint Michel ukija bukibarabara ucuhabona ahantu hamanitse amayo munsi y'igiti, ibintu bimeze neza. Ni munsi y'igiti dufate nk'aha na amabisa katira hajya munsi y'igiti azaha muri ville yaheje gukata kubisijisho ku ruhande goko utangurira ko winjiye muri ville hepfo ni kwa Boss John. Aradandaza rero n'amasakoshi abana bashaka kuzotangurana umwaka mu kwicenda, aradandaza ibikombe ku bantu batiriko bategura amatournoi, gikombe kingana amahero nka kimwe ca Champions League. John abagifise ibikoresho byose bya sport ababifise ari hajya kabisa. Boss John arabifise. Yes, nuko rero reka dusimbire rero ku makuru kuravugwa ku mugabane wa Afrika. Yves bahumaganye kabisa, bahumaganye inyuma y'igikombe c'isi mu bihugu vyagiye mu gikombe c'isi. Nibaza yuko uretse ino Cap Vert nande burya ni baki, kuko MSFA yaragurutse ejo, Pape Malick Thiaw yaragiye, hariya uwa Tunisia yagiye kera hariya wande wundi hari wundi yagiye. Wumva yuko hariya nibaza yuko urya gisigaye nawe ntibaramenya neza ko bavuze ngo bazomuraba kuri iyi kan uyu wa RDC Sébastien Desabre, ariko ku munsi wejo ikete Kongo irageze kugenda muri kandi igiye kukirondera nayo nyene. Ku munsi wejo ikete ryavuye mu ishabo ry'umupira w'amaguru hariya muri Algeria, ryanikiye ikete uwitwa Vladimir Petkovic ati warakoze cyane gose, ntitwoguhakana, twarabonye ko igihugu cacu kimeze neza gishobora gushika kure, reka dupambane n'uyundi. Ariko ejo bunamye mvuga nti ubwo Afrika ntibona yuko hari habamenyereza urwego rwabo garukira muri Afrika gusa, bavuga ati tuzana abantu d'experience tugwane twese, ariko turona yuko hari abakoca bamwe bafise urwego muri Afrika gusa. Pape Thiaw ni urwego muri Afrika, nabonye n'amakuru avuga yuko Patrick Vieira avuze ati eka
jewe ndabivuyemo nimurondera uyundi ivyo bintu oya bijya biri mwinduru kweri uri seriye namumenyereza nka narabikubwiye kiki Senegal n'umugwi mwiza buri mumenyereza wese yo kwipfuza na bamwe bitwa ngo barakomeye wovyiyumvira wovyiyumvira ariko nta muntu numwe yigera akunda kugenda mu bintu birimwo akavuyo n'umugwi mwiza ntabwo uja mu kavuyo nka kariya federation induru nk'umuntu nka Patrick Vieira yoza Patrick Vieira no mu Senegal burya ntakorere ku masezerano oya ivyo nayo byoshoboka ni ngora umva babiri bagiye bakoze nk'uko bashobora kuza nakambwa ati burakora tuzovugana ubu Senegal iko yinjiye mu bihe Cameroon yahora mu misi hetse Cameroon yahora muri federation burya eto nubwo tuvuga ngo afise amanyama uri bukindimbo ya satu bitwa afise amanyama urayibuka mu ikartiya bamwe ntawe utamuntu urya rero yari yeto utafise amanyama menshi mugabo ayahita akora bikenewe ukabisa yakoze hageze asokorora kabisa inzara ziwe hageze ibyo rero ndiko ndabibona muri ntuzi muri federation ya Senegal abantu nka bavira bavuga bati ndabandarindira akazi abantu ne bose baheze ubu nuwa Cap Vert Bubista mugane bamwirukanye oya uyagiye kubumenyereza wa RS Berkane uyu usanga yaronse offer nziza ni ya recompense uhabwa n'igikombe c'isi n'akazi wakoze kuko ujya yari mu bamenyereza bakuze mbere je narinzi yuko abwira staff uyo kwere wavuga ati RS Berkane yamushimye imutwara urumva yuko oya ndabeshe umumenyereza akuze kurusha abandi yari wa Haiti Haiti yari umumenyereza akuze urumva yuko muri Afrika Ghana yaragiye Tunisia yaragiye ujya wa Ghana nabo nyine bafise akavuyo kenshi ujya amaze kuza kabiri ujya yaragiye aragaruka Otodo ntibajaye muri Coupe du Monde oya mvuga ego ni Keros muga Otodo avaho urazi ko yagiye ava ku Coupe du Monde ujya yaragarutse irigira kabiri urumva ibihugu byo muri Afrika abamenyereza ntibagiye koroherwa kabisa na Vladimir Petkovic ona yuko asezerewe nikorero bimeze yes nuko ku mugabane wa Afrika bimeze ariko reka dusimbire ku mugabane wa Buraya ahari amakuru menshi cyane gose reka duhere ku nkuru Yves imbere ko tuja mu matransfer ariko ravugwa dore ku nkuru twaciye ku munsi wejo ya Gianni Infantino president w'ishirambe ry'umupira w'amaguru ku isi yose uyu mugabo w'umutaliyano murazi ingene igikombe cy'isi cyagenze harabashima ivyabaye harabaneguye bimwe ariko ku mugabane wa Buraya bariko banegura bimwe vyagiye biraba aho rero umugabo ejo bundi aherutse gusohora avuga ngo agiye kurondera ishira hamwe rikomeye rigiye kuba atanga ibice 30 kugira ngo rizorabe intunganyo y'igikombe cy'isi kigiye kuba muri 2030 aho rero ishirame ry'umupira w'amaboko ku Iburaya ryahagurutse riti wangu ivyo ntibibaho ibihugu byinshi by'Iburaya biragaruka ati ivyo ntibibaho mushobora kudandaza ishirame nk'iryo wewe nta ubasha ufise rero hari bamwe bariko baravuga bati byo bundi nabonye umuntu avuga ati burya rero hariho brado fer komeye kuri Seferin nande na FIFA na Gianni Infantino rero bavuga ngo Alexander Seferin ariko abishiramwo akariro gose amwagiriza byinshi amucyoza hariya na hariya kugira ngo isi yose imubone ko ari umuntu mubi Gianni Infantino ko ari umuntu wa bule rero ngo ivyo bikeneye gute ngo nawe akeneye gushiraho umuntu wiwe amuyoboka exactement urumva buriya amakosa Infantino yarayakoze mugabo kiki hano harimo imvo za politiki zifatiye no ku matora yimirije ako kano rero ariko ni nako bimeze buriya mukeba muzohiganwa cyangwa ugomba guhiganwa n'umuntu mu bintu by'amatora no muri politiki biba iyo uronse ikintu uronka ubwira abantu gicafuza image yiwe kuko abantu batora umuntu batora umuntu bagatora ibintu
bakabanza bakaraba kwanza personality yiwe imigabo n'imigambi yiwe ukuntu ameze iyo buriya uzorabe barondera point igira yanduye kenshi baraba inuze nk'ubu ibigucafuza ryari ejo naguye ku ka video berekana ukuntu Donald Trump igihe urazi ko yatanguye guhiganwa na Joe Biden Joe Biden akaza kugira uzi ahantu hambere yamukubitiye Joe Biden yigeze kuvuga ijambo bari muri za ntuzenya za debate za confrontation avuga ijambo agiye kuri sozera asa n'uwibagiye aho yari yatanguriye asa n'uwibagiye ibintu yagomba gukurikiza ibyo amaze kuvuga asa n'ubaye perdi gatoya aca gufatiraho oya ahejeje acaranagenda atambutse nk'intambwe zitatu nyuma yarabyibutse agomba kugaruka iryo ryari kosa yarakoze rya mbere mu buzima Donald Trump imyiyamamazo yarinze ihera no selma kukavuga ko kagize yaranamusubiramo uyu Trump mwe abantu benshi bamenye mu gikombe c'isi ngo paranganije ibinini paranganije kera ujya niko yimereye haje bukike mu buzima je nkunda abantu batihisha nukuri ndakunda abantu batihisha buriya kakano kamwe bavuga ngo diplomasi sinzi kuko abona ibintu byo kuvuga ngo umuntu ngukiye kwifata uku ngo kuri mikro ngo rugire urupfasoni ngo uyegeranye uvuga amajambo aya ngo ntusohoke muri iyi sije bijya bituma tutamenya abantu yagiye bikenerwa ariko biba bikenewe kujyajya abantu ega burya n'ubujya bivaye n'ibintu burimo ega hari ahantu buri bukwe kwitwara ukubereye ego bijya birakenewe niko bimeze kuko ku nyungu zatwebwe abantu twama tunyoteye kumenya uri wa ukweli yego ega hari n'umuntu usanga burya abantu twe twamana inyungu mu kumenya ngo naka ninde by'ukuri musanze umuntu aragoye kumenya gusa benshi akunze kuvuga ati umuntu uzomenya mu bintu bibiri cyane cyane iyo ashavuye niyo yagize aho rero izo apparition rero turiko turavuga ni apparition idashavurira noneho uzoshavurira mu kiganiro nakubwiye mu kiganiro uzoshavurira gukuraho iyo nani y'uwawe ingene umeze iyo kamere y'uwawe hari ahantu bigoye kuyisohorera buriya Donald Trump ntabwo yihisha undi muntu nakunda kamere yiwe mugabo wewe yasohoka muri manière positive yari umuntu vraiment w'intore cyane buriya Magufuli narakunda n'ukuntu ashavuye warabona ama reaction yiwe yari umuntu kwanza azi gutoza ikintu asanzemo inyanga naho nyene bavyita ngo kutumbua amajipo hari ukuntu we yakora ibintu bigororotse nubwo yaba bikoze ashavuye mugabo byararyoha yavuga ati ntigisubire kuba pana kuvuga ngo reka ndayireke ngo ninava kuri kamera ngo naka turahuza ubwa ngo ndasinya gusa yavuga wewe umeyachishwa kazi wamugiye uriruka muri make nawe kamera yiwe yasokoro kuko nyene naturellement mugavyo byaba biri positive cyane rero abantu bameze gutyo ariko tukiri ngaho kuri Gianni Infantino Gianni rero bivuga ko nawe yagiye kuri Donald Trump timutama mugive ibyo ni inkuru ni inkuru ati mfasha Jesse ndavyizera ntaco ati mfasha ndabona yuko presidence yanje ishobora gusohoka urumva muri no misi birayoroshe gucrea akalien ka Infantino kuri Donald Trump ubwo bucuti bwarabaye buriho rero mvuga nti ibyo nise nti ni inkuru ibyo ntizeye biroroshe inkuru yose yo zigaragaza ko Infantino ari mu yabira abantu bakubwira ngo yatabaje ni ikintu cya mbere dushoka twumva ko dutahura dushoka mugabo Jesse ndavyemeye amutabaza ngo agire amufashe ikine mu matora oya amatora ntaraba
bivugwa yuko ashobora gusezera ngo ati admission nibyo ndiko nibyo bariko baraharana ubu bari bagomba kumukubita amatukiyo ateye umuke kuko urazi yuko mu misi yeze Infantino yavuga yuko ashobora no kuzoba umukandida iniki matora ya FIFA mugabo ubu bariko bakrea umukandida bamuza ibi birasa n'ivyaraye bibaye muri Madrid kwa agresanya mu matora birabaho sase to hagati y'abantu bagira mu gihe umuntu mushaka kumutora udukosa uzi Florentino ko yageze igihe agakubita kajya gapeti kagakubita amatuki ati akagapeti nta nivyo gashoboye ibaza ngo kavuga yuko kazosinyisha abandi n'abantu akamutegera ngaho urumva gusa Infantino chance yiwe mbi agize nuko biriya bintu by'igikombe c'isi havuzwe byinshi bitari byiza kandi bimugarukako hanyuma hakazamwo mugijya dossier yari ifise ingufu nyinshi igiye kugomba gutanga ijya migabane bamenye yari ni wowe wayivuze ni 20 oya mvuga irya shira hamwe uwo bagiye abashore ni shira hamwe risanzwe ritwagwa n'umukwe wa Donald Trump umuhungu yatwaye umukobwa mwiza wa Donald urumva gusa nyene rero nibiriko biravuga bati Seferin avuga ati uko bigenda kose je dois faire tout kugira ngo nshireho umuntu wiwanja nyoboka ariko jusqu'à maintenant nawo bafise naratora umuntu ati uyu muntu niwe nshiraho harabavuze ngo ashobora gushiraho uyu mugabo president wa Paris Saint-Germain ariko navuze nti uyu unyi arafise mission yiwe hawe na Emir di Qatar ni wasanzwe atwara aba president bose yo ku mugabane wa Burayi rero kumubwira ngo ja kuba president wa FIFA n'ibintu bishobora kugorana rero Gianni Infantino avuga ati ndakeneye umuntu anyoboka jahariya kuko no munsi uri kurabona FIFA UEFA hari ukuntu hari kunyinyirana hagati yabo hari ukuntu batahuza n'ivyo FIFA yashaka gukora canke UEFA ashaka gukora FIFA ari ukuntu nyene yasanga ibiciye ha ruhande rero urumva nizo mvururu zihari yuko vyo ku mugabane wa Buraya vyahagurutse bati uyu mugabo nagende nta vyiwiwe reka tubirindire ingene bizoshobora kuba bibandanya yes nuko igihe cy'isa 6 zenze ko iminota igira kuri 30 reka aduje mu matransfer ariko ravugwa hirya no hino tugena mu bintu bikomeye nuko haracigihe no cita nk'umwaka wose umugwi wa Real Madrid uvuga uti umukinyi Vinicius Junior turashaka kumugeza amasezerano kuko murabizi yuko umukinyi iyo hasigaye umwaka umwe baramwegera kugira baganire yongeza amasezerano ariko hari ivyo Vinicius yasavye hama Real Madrid bati tuzovyiga amazi iminsi bavyiga araja mu gikombe c'isi arakivamwo aja mu karuhuko ejo bundi rero yarayavuyeyo iyo ni incamake ariko urumva yuko ntiharaba ukumvikana gushemeye hagati kuko bavyo bati bagiye kuvugana n'uburongozi ndetse no mukoca ariko ku makuru twaronse ku ejo ku mugoroba nuko ibiganiro ataco vyavuyemwo gishemeye reka mugenzi wacu Yves Supaf aduhe idonido neza ingene bimeze dossier Vini na Real Madrid rimwe inyinyurana twaragiye turabivuga kubera ko buriya ibyo bapfa umushahara ico bapfa cane ni droit à l'image ico kintu ni kintu Madrid yubakiye kimisingi y'ibibinjiriza ico kintu baragicubakiye ko imisingi y'ukwinjiza amafaranga kuko droit à l'image bivuze ngo droit à l'image cyane twumva image y'aba superstar kandi muri Madrid niyo haba aba Galacticos bivuze ngo Madrid muri politike y'igutunga abastare haba harimo kugomba kudandaza rero mu kudandaza idandariza kuri image yabo aba bahungu rero bakunda kugira ama societe ama company abasinyisha amasezerano rero Vini wenga afise nka company 13 zo kugatwe kiyo 13 bakorana mu bisanzwe gushika ubu ajya 50 Madrid kajya 50 50-50 muga aho bigeze ico batari ko barumvikana nuko we yasaba 80 nka Mbappe kuko Mbappe asinya mu mugwi wa Real Madrid
ico kintu yarakinegosiye 100%. Avuga ati jewe mutegerezwa kumpa 80% na prime ya signature. Ibi byose rero Vini ariko aragora Madrid, mugabo cyane cyane abantu bamwagize ati kubera ikusaba ivyo Mbappe wewe yahawe, kuko utanegosia wewe nka wewe, kubera ikutaba wewe. Yatanguye asaba prime ya signature ingana n'ibihumbi 150. Madrid bamubwira bati izo ntazo twoguha kuko Mbappe twazimuhaye kuko yaziye ubuntu. Ico kiri mu byo asaba. Ikindi nizo ayo mahera yinjya kuri droit yiwe ya image bati Mbappe mu muhinani nanje ni mu 180 ko yatanguye asaba. Bati none wewe kubera iki wewe ugomba kunegosia witwaje Mbappe, kubera iki ibintu byose ugomba gusaba witwaje Mbappe? Muri yare ibintu byarakomeye. Yahavuye asaba 100%. Ngarakaze oro ico kintu Madrid uretse ko batakerekwa ata muntu kuva muri kahise na ba Cristiano bamufoya gasone bamushikanye kuri 60%. Kusuba inyuma ba Zidane ico kintu Madrid nta numwe yigeze gihebera. Urumva ico kintu kugihebera Vini nigishoboka. Mbappe nawe kwabaye kumuresha kuko nawe yaziye ubuntu. Kandi baraharo ati uyu muhungu reka tudogombe tunabimuhe, iyo tumugura twaye kumugwa amahera menshi cyane. Wazi ko batanze 105 hasigaye umwaka umwe. Mbappe yari ku gaciro cama 250 niyo ari basaba agisigara imyaka 2 kusubira inyuma. Urumva ivyo rero barabimuhebeye ko bari bamukeneye. Vini ati mumpe nka Mbappe mbere ubushaka 100%. Ico kintu Madrid ntibigera bagiheba. Ica kabiri gituma Madrid badaseda. Bavuga bati twabihaye Mbappe biteye ikibazo kuri wewe. Tukabiguha Jude Bellingham azoza asaba ibyo. Noneho mwebwe kuko Jude nawe nya yaradomeze. Jude eka naco twabigarukako. Bati nabandi niyo twagurana umustar azoza negosi ivyo. Ico kintu re Madrid bamubwiye bati twebwe ntavye tuguha, urongeza amasezerano kuri no offer tuguhaye iri ku meza. Utayongereje turarondera umuntu agushaka tugutange. Kuko bivuga ko umushahara bavuze ngo baraca ku miliyoni 20 ati wapi mpa 38. Ego ivyo nivyo mushahara sivyo nirateka ikibazo ivyo none. Bati turumviriza offer yabakurondera tukudandaza. Wase kudandaza umwanya wo gukina twe ntuzowutubaza. Aho mugari mwaka menasi hari mwaka akantu kitera bwo bamusezeranje ukaja mu mwaka wa nyuma gukine nga nta mwanya wo gukina tuzoguha uzobushaka kudushira mu ngorane. Ico naco baragitinya nazo tuzogukorerako. Umva Madrid guhomba 105 zari pre ko Arsenal zozo bazigendana kumwe uvuga uti dimikashi zara kode ya bari tayari. Uriko uravyumva rero ico cyo Madrid bagitinya kandi yari n'amahera nayo azoca genda ibaze kugenda batamudandaje akongera ko bakanamutekerera. Ari amahera miliyoni 34 ya prime de fidélité. Prime de fidélité bazomuha. Rero dossier Vini nuko imeze. Ejo yatanguye imyimenyereza abantu babibonye. Nubwo yaje yarahindutse gato. Urumva kandi mudi yari nziza kuyaga n'abakinyi buri azi kubana na bagenzi. Ujya Vini n'umwana mwiza muri bagenzi bari no mu bakinyi bagenzi bo biyumvamwe cyane. Bo yabonetse nyene ari kumwe nabo ba Bernardo Silva bajya bashasha bo bari kwatera inkuru Mourinho bayiganiye ubona ko mu maso nyene harimo kutamuraba ngo mushikire kwijisho. Mourinho ni boss. Ibintu bihari nuko biri previ mu mpera zino ndwi canke mu ntango zikurikira ko bicara ubu inkuru nshasha musanzwe no dossier nta makuru mashasha ifise menshi. Inkuru nshasha izoboneka iyitegukanijwe nuko Vini ahura na Mourinho agasa n'uburbaye ikiraro. Mourinho cha Real Madrid na Vini asa n'ubaye umuhuza kuko Mourinho ashaka Vini kwa haguma. Yego icara gikeneye. Rero
kazoza ka Vini kazodadanuka abantu kikini wumva bavuze ngo hagati ya Mourinho na Vini bayazibi Mourinho yiteguriye kumukonveka yumve ko yohaguma mugo muhungu n'abamuserukira bagyumye ko nabo ntibashota barekura ico kintu basavye batagihabwa rero amahigwe menshi n'ubundi menshi suko kugendaho ni kintu kira nuko bari kure y'ukumvika nuko bizorangira badahuje kubera iki aya masezerano ya Vini amazu umwaka bayaganira uribuka la nepas byatanguye bavuga ngo wewe Vini uri kurekera mu intuzenya kandi n'umusaruro wawe ari mubi imbere y'uko isazo iheze igira urabona ko yakinye neza bukiri yayikinye nabi cyane imwe ya mbere ya Mbappe ugomba kungana na Mbappe utaranavyerekana mu kibuga banza ukine arihore mugari yabakubwira kiki nyimba hari ukunegosia kugoye kwa mbere nukunegosia mu kinyasiganya umwaka umwe rero impamvu iri ya Arsenal yagiye isukamwe akarivuga ati nimugire ningoga byanse mutubwire uko bivuga yuko Arteta we yamaze kumuganiriza amusigurira kuri projet sportif ukuntu izo bimwubakiye ko muri Arsenal ni wewe patron tuzokugira uku nuku hanyuma ni uzohembwa menshi kandi uzokina match zose ikindi kintu buriya gituma Arsenal isa no kumengo niri kiha impigi Vini kuko Arsenal isa no kumengo yo ivuga ngo bananize ntibivuga muga realite des choses basa nabavuga ati bananize vyanse uze wewe urafise plan B muga gushika mu Madrid nta plan B ifise yo ikura bazotunga bo bafise muga Vini kumusubiriza ntuge ngo ni ikintu coroshe wowe utanga ngahe biragoye mugabo ni impamvu zabo zukuta muri byashaka nabo barazifise rero ikintu gituma Arsenal imenya makuru ya Vini ijambo kurindi cyo bayagana Madrid ni ikintu kimwe ni societe iri ya agence ya Vini iri ya Rock Nation Rock Nation ni ya Jay-Z muga bivuga yuko Jay-Z ko ari umustar ari wagaragara cyane muga ngo ari wundi mu patron w'amafaranga menshi cyane w'umunyamerika niwe afisemwe amahera menshi muga nyene brand niki hazwi Jay-Z buriya ibyo mupira yabijemwe no mu gikombe cy'isi wabona ko yaraba match nka zose amachi za Vini zo wabona namanuka kuri gushika hariya epfo hari ama image yakunze kugaragara Jay-Z ari karamanuka hariya rero Jay-Z kubera ari umunyamerika akaba iri ya famille Kroenke yaba president ba Arsenal n'abanyamerika upresident wa Arsenal ngo muri yayigiriye muri Rock Nation kubabwira intere bafise muri Vinicius turamushaka kuko nibo bamudandaza babaronse cyashana niko kazi kawe ni agence rero turamushaka twe tuzotaka ibi nibi bari yoheza nama komisiyo yabo kwanze nta kibazo cyo mugusaba cyose turagitanga rero kubera iriya agence ya Vini uriya nayo ibiri mu banegosia na Madrid Arsenal ironka amakuru vyihuse kuko umukliya wabo ava kunegosia abaha rapport aba nabo kuko batangwa ibiganiro niyo Arsenal Arsenal nihikura amakuru igacimenya nayo umuriro igenda isukamwo mu kugirana mu kuvuga mu kwatirane Vinicius ayo rero niyo makuru ahari gushika ubu nta gishasha Vini yarubashe yabaye professionnel nyene kugaruka mu myimenyerezo ico niko bimeze ijambo abandanya kuvuga Joveres abantu babitahure ririya jambo avuga ngo je ndashaka kuhaguma nukuvuga yuko suko ngo azocahaguma ngo vyaheze nukuvuga ngo jewe mubuze kumpa ivyo nshaka ubundi bwobwo jewe nashaka bizobe binaniye mwebwe niya ntaguma ngaha bizobe bavuye ko kurusha uko bimvuyeko amakuru rero akavuga yuko Jude nawe haraheze ukwezi base bazananye turufunga umuhungu wacu ntiyishimye ngo turashaka kugenda umva ngo gusohoka i Madrid uyu muhungu ntadandazwa batireka dutumurishe dushaka
dushaka tuyaga ku masezerano mashasha ati ntiharagira mwe turacafitanye amasezerano uwo bamwirukanye mw'ijambo rimwe abonye ngo dushaka umva bagomba bimwe by'ugupanikisha club oya kubera iki mugenda tuvume tuganira baza amasezerano bashaka koronoviya tuwe cyasigaje imyaka nkingahe ntitumudandaza kandi tunavugana dushaka amasezerano mashasha ntituvugana ntiyaragera turacafitanye amasezerano ngaho gusa nyine umengo ni ibiri isigaye kwa Jude nawe nyene ikosa Madrid ikora kuzoza urareka ngo ganire umukinya amaze kuko umukinya asiganye umwaka umwe bari muri position de force niyo deja ni danger bagiye ni danger kuko bavuga ati ni ibiri tutabikemura neza ibiri nyuma ntituzobikemura Madrid ifise inyungu mu kuba nko mu kwa mbere iyo bayaheje cyantoze naco cha Jude muga naco kizananye murindi ukugorana nk'uyu nyene nk'uyu niba nababwira cagiye ati aha Jude ari nyuma ikora birahaba ivyo baza gusa je cyo nabona uyu Vinicius Real Madrid kugira bigende neza si kuvuga ngo Real Madrid yo murekura kagenda niyo option je ku bwanje mbona nziza oya ivyo byo bizohava birangira ariko bibaye kuko imugumanye ikamuha ivyo ariko arasaba Jude ari nyuma zobisaba ntituzi umustari bazozana mu nyuma zobisaba kuko c'est vrai aba Fede Valverde bashobora gusaba ibindi bisanzwe ariko bashobora n'undi mustari ashobora kuza rero byumvikana kuri Vini nibiradanuka hasohotse amakuru avuga yuko atabiganiro atagishemeye cavuye mu biganiro bagiranye rero cyumvikana reka turindire turabinye bizo kwevura ariko umukinyi we abandanya Julian Alvarez na Barcelona navyo bigeze ubwa mbere bwo Julian ugikombe c'isi jambo rimwe amaze gushikiza muri biriya byose nuko yavuze ngo Atletico Madrid irazi ico nshaka kandi mbaye umunyamugisha botahura ico nshaka bakagisha mu ngiro cyo nshaka naco ni kujoininga tukabana neza no kujoininga FC Barcelona Atletico twarabivuze ntirota irekura Julian Alvarez mu mugwi mukeba no kuvuga mu butaka bwande bwa Espagne ariyo mugwi cyane agomba kujamo wa FC Barcelona inyuma y'ivyo amakuru ahari avuga yuko uriya muhungu agomba kwitondera arashaka kuzokwitonda ntabwo agomba kuja muri zuguru gufatana ku mashati bimwe byo kugumuka singira imyimenyerezo ico coco yarakivuze ikindi kintu gikomeza dosi ya Atletico Madrid na ntuze na Barcelona mu biganiro na mahera uriya Barca yagarukiye ku miliyoni 100 ati ntibarenza muga iyi transfer ya ntuze ya Ferran Torres Barca baramutse bamusohoye bariko bamusaba ko miliyoni 65 bashobora kuca bafatayo bakayongeza kwa Julian Alvarez bakaraba yuko bakomveye kandi Atletico Madrid rero Atletico Madrid irafitiye inzigo FC Barcelona gute ifitiye inzigo FC Barcelona ituruka kuri transfer ya Griezmann mu masezerano ya Griezmann na Atletico Madrid na Barcelona harimwo ikintu kivuga ngo twebwe uyu mukinya kazokina inkino zinganuko tukwa close bagenda bashiramo ngo ni yakini inkino 100 muzoca muduhaya ni yakwiza 150 muzoca muduhaya sasa Barcelona iza yarabonye ko Griezmann ko yamaze sezim iza yabonye ko azoferinga hari match zitatu zayi zisigaye kugira ngo akinye baca batanga amahera kana kumengo zari nk'imiliyoni nka 3 ziyongera Barca babonye izi nkino ni yazikina bazoca batanga ya mahera kwa Atletico baramwihukawusha bamwicarika imatch 3 champion ihera izo 3 atazikinye baca bamurondera isoko ico kintu kiki kiri mu mutwe wa Atletico cyarabababaje kibereka ko Barcelona arabana babi babahemukiye akore kagiye mu mutwe uhino dosiye rero kwabaye uko kumvuga uti ikidahura n'imisozi ariya mwatwivye muzoyishura kuri ino transfer nyimba mu mushaka
kunanizanya navyo harimwo parti yako kantu Barca yabakoreye. Uri kurabyumva iyi transfer tuje ko ndayibona izohera iheze. Barca mugabo irafise ikibazo mu mibano n'abandi bakinyi. Mbe urazi ko kuri transfer ya Nico mu mwaka uheze havugwa kubana nabi ivyo bapfana ntuze na Atletico Bilbao kurusha kutumvikana ku mahera. Wene wibuka ibintu president wa nuze yabagiriza. Erega Barca kinikora ntigenda direct mugana no mugo. Ibanza guca ku mukino. Urakoze bapfuye ico. Ega Atletico Madrid yitwariye Barca. Bafise akantu ka janja gose. Ati mwebwe mwakoze amakosa normal muri mu mupira w'amaguru ma transfer ubanza kuvugana na club kuko umukinyi abagifise amasezerano. Oya mu cubahiro mu kubahana. Abantu rero bafise uwo mugenzo bawugendera n'abongereza. Buriya bongereza kiki ikintu basasira ibintu byabo ni kubana neza. Ku buryo ejo nibakeneranira mu bintu by'amatransfere ntihaza bintambara ntihagire intamba iza kwitambika mu ngaho hagati. Uraze nk'impamvu Guimaraes atarasinya. Guimaraes barahejeje nande na Newcastle na Arsenal. Sofu ejo ko hazotse inkuru ko ari ibintu bitarahera neza. Ngo bijanye n'ama add-ons y'amahera nyene yongera amabonus. Amwe y'ama bonus. Kuko Arsenal zo yatanga ntibarumvikana na Newcastle neza. Mugabo Newcastle yabasavye ikintu kimwe. Dukundire muze mu officialize kwa bayi wanyu twaronse umuntu azomusubirira. Bafise umukinyi bariko bararondera muri inde muri Porto. Aza mugabo bagomba kubanza gushikana uyu kugira ngo uyaca agenda. Ibi birorosha ibiganiro kuko iyo urondera umukinyi asubirira umuntu yagiye biza byaremeye bariya barakunaniza. Bakubwira ati wowe reka kuronka 90 wadandaje Guimaraes bana duhe natwebwe nuwarafise agaciro ka 13 bagusaba 50 bakubwira ati duhe urayafise. Urayafise bashaka bashira ahabona ni murebe twaye tumugure ugiye gukopesha umuntu aziko wahembwe. Oye guhembwa koko abazi yuko ukora hari gihe bashobora dufate ko babishize ahabona ati Yves yari yakubise umuzungu muri 1xbet ibintu bikamenyekana. Reka tuve mu Bujumbura kuko ivyo nta benshi ntibabimenye. Ruguru nta muntu adandaza inka ntibimenyekana. Urumva ibaze rero wadandaje inka waje gukopesha umuntu ugacuja gukopesha akana cyangwa ufise ideni ry'umuntu impa numvise ko wadandaje inka urayafise. Uriko uravyumva rero hariyo ukuntu mu Bwongereza bubahana. Isawa umukenyi yamaze kubagwa umugabo ndagusavye undeke mpeze nabari bave bangirira nabi. Nico Arsenal yakibemereye kandi irakeneye Guimaraes muri pre-season. Nico gihe cyo kumuprepara. Ico kintu kirakunda kubaho. Arsenal nayo nyene hagati ya bene Everton uwitwa Nogada arasohoka Guimaraes yinjira nabo vyabaye. Dukundire tubanze duheze na Everton. Bambe basavye Everton. Dukundire na Newcastle. Oya basavye abe Newcastle. Basavye nabo nyene urumva baba bafise intere kuko Newcastle na ifise ivyo yabasavye kuri ico. Muga ni kintu gikunda kubaca. Aho Arsenal yabikoze kuri ujya mu petu rya Christos Zolis uyu mushasha. Bavuze bati reka tubanze tureke ntuze yagende. Oya ahubwo babanje kuzana ujya mu petu kugira Trossard acagende. Ibyo byose biraba kubanza gushikana umusubirizi. Umusubirizi banza ashike ntibanzimbe kuko bavuga ati wasohoye naka imiyondo razifise ega nibitwe ko bakora zimba bakinyi. Iyo ariko bazimba nk'ubu ariko rero tugiriye ko ku munsi rero twari babwiye kuri inde uyu rero hariho iyo blocage muga makora akavuga ngo nawe amaze kubona yuko kuja mu ntambara zo guforosa gusohoka ku nguvu yabonye ko hari gihe biba ibintu bibi cyane. Ntabwo agomba kuzoja muri izo ntambara. Mugabo abafana ba Atletico buriya ngo bazabamushavuriye cyane. Kugaragaza vyonyene
kuko mu mpera zino ndwa zogenda gutanga imyimenyerezo ngo barindiriye Barca ngo irindire ave muri vacances we niwe yavuze ngo nzoshika nganira voilà na Atletico Madrid. Rero Barca mu bintu bigoye ifise ibibazo bibiri, ntirekura amahera ariko kandi irikizira kuganira n'umuntu abafitiye ishavu kandi mukeba wa La Liga nivyo bitatu nivyo bitatu. Ikintu cyo kwibaza ni kimwe, Ferran Torres bivuga ko ari ku muryango wa Paris Saint-Germain bazomurekura babona ibi bintu vya Julian bikikomeye kuko uko ndabibona na jewe ndabona yuko Paris Saint-Germain imutwaye entre 50 et 65 millions barashobora kuvuga ati nta kundi reka tubashire ko 20 turabe ko twamutwara kuko aho bazoba bari bavuga bati c'est à prendre ou à laisser, ariko uvuga yuko bazoba bigize ikibazo seve no munsi bashobora kwigwana ko, ariko uyu Flick niyo nabonye avuga ati uko bigenda kose Alvarez naze ngaha. Bon, tugenda kuri dossier ya Diomande nayo. Diomande aheze nk'indwi yose ubu ni kuyi twumvise ko byaheze igihe Romano abivuze bajya abagabo bakamubeshuza buri uzi ko bashwanye bajya abagabo kabisomye hirya yejo uzi ukuntu bashwanye Romano n'uwitwa Florian Wekenberg nyimba ari Wekenberg uriya w'umudage wo kuri Sky Germany barashwanye cyane kuko ujya yaramubeshuje kandi uriya hiya igo yanditse siyo na gato ijya yarateye iswata urabona ko biciye biteba we yavuga ngo it's a matter of time ngo ni question y'umwanya rero ikintu gihari ntukizi aba bahungu b'abanyafrika kenshi bashika iburaya bafashijwe n'abakuru babo uyu Diomande uwamufashije kuja kumurondera yari Tala ariko witwa Max Alain Gradel benshi baramuzi muri Côte d'Ivoire benshi baramuzi muri Côte d'Ivoire niwe yamufashije kugenda iburaya kumurondera isoko situ muri Leipzig umupeta amaze gushika hariya urumva uriko wegereza ho nivo avuga ati aha rero iyi ni ekipi kumurika vuba nzoba ntangwe kurondera kuja mu ekipa akomeye aca hindura agence aheba mwene wabo afata Rock Nation buriya no Rock Nation yaravuye mu ishami rya Max Alain Gradel yitwa Maxidel Management. Maxidel Management. Uyu muhungu Yan Diomande acaja muri Rock Nation muga bari bafitaniye amasezerano na Gradel ku yindi move yose azogira ari ama pourcentage yasinye muri Rock Nation muri Février 2026 muri Maxidel Management amasezerano yiwiwe yari guhera muri 2027 ariko ngo kandi hari akantu bari baraganiriye aturazi ko jeyo nagukuye wewe hari akantu baganiriye yuko transfer izoba nzoronka ibi nibi kugeza muri 2030 umuhungu nimba abonye yuko abaye umuntu akomeye nimba Rock Nation Sport imwegereye kamwe ati tuzoguha ibi amavantage naya aja gusinya amasezerano ngahatarahera. Ikibazo rero suko yasinye kuko ibyo Gradel yamuretse agenda iyo yipfuza mugabo Madrid na Leipzig baje kuvugana Madrid imaze kumenya ivyitanga Leipzig kamenya ibyo igiye kwakira haje kibazo gishasha muri transfer y'umuhungu je ntegezwa kujyako ngibi amasezerano ngaye rero ekipe hari ukuntu yoyo iba ya negotiate ivuga ati jaya niyo nkeneye ico kintu cyo kuvuga ngo urazana ibintu bishasha wowe bavuga ati Saturn tuyabona ha Leipzig tivyo bindi rero mu bivuga twumva kuko Madrid gushika ubu yewe yari yagumye kuri 70 deje cyo nikindi kibazo baca bavuga bati twatuze yuko tugiye kujyaye byo kuvuga yuko hazamo komisiyo ivyo twe ntavyo tuzi nico kidindi jiri ya transfer gushika kuri uno munsi kuba itaradadanuka ariko amakuru akavuga yuko witwa Ntuzenye we yamaze gushika mu rubanza rwe muri FIFA nico mbona yuko iyi transfer izoba avorte irashobora kuzoba avorte kandi ku bujinga bwayo bwo none yagize kuba umwana akaba umunyafrika akafata ingingo zitari president wabo wa kera Laurent Gbagbo yigeze kuvuga ijambo ngo iyo uvukiye muri Afrika ubuzima buba bugukubise moya zero
iyo uvukiye muri Afrika bakurira iburayi ntiwige ubu kubiswe cya kabiri n'ubuzima. Ati iyo uvukiye muri Afrika ntiwige nunage n'abahigwa basi kuvuga mu muryango ukomeye uburiye bitatu vyiza banyafrika bene wacu urazi ekipe yakuriye bitatu ukuntu bigoye kwizera intsinzi haba hasigaye gukora rya jambo rya motivation cyane kandi ririmo ukuri haba hasigaye gukora nk'umuntu yariye bitatu akeneye kubigombora kandi urumva ko kazobusabwa uko kangana. Uyu rero agize kuba umwana moya zero agize kuba umunyafrika bibiri azobigombora na Madrid na Leipzig bagira amakosa menshi ntabwo wowe ugira ibyupfa na ntuze wewe ubona inyungu muri Rock Nation muhiziwe mwasezeranye uriye muri Cote d'Ivoire byaragabuye abantu na Medi bamwe atari kamugirira nabi umupeti yararonse opportunity kuja muri Madrid n'umuntu wa mbere turonse abandi nabo bati jamene mwige kubahiriza amasezerano ugi ari ku kazi niko kazi kamubeshejeho ategezwa kugakora uko sinumwana umwana niwe yamuhemukiye kandi wari karekera madroit yiwe kuba vyopfa ntibiri mu minwe yiwe erega ari ibintu bipfa abantu bakavyagiza umuntu kumbe nta ruhara yabigize kuba ariko yishizo twiwe nukuba transfer yopfa ivyo bimuraba kwiye aho urumva agirire mu muntu atazimufitiye ufite ibi bikunze kuba nka babantu umuntu asinya amasezerano ni example ntanze usijya amasezerano muri Vitaro uvuye muri Musongati ntibizi ko wasinye muri Vitaro Arena Rokitu ivyo vy'amabiko biraba ngaha muri Primus League bakaza kubimenya champion igiritangura barunka ikete muri FF but ujya mu hunga gakina tubaca amande kuko turacafitana amasezerano muri Musongati byama vyabaye rero n'uyu mugabo hajya Maxidel Management ati iyo noti mukayakira kuko si yiwanyu jenda cafita amasezerano nawe iyi Real Madrid hakuganira na Rock Nation Sport yari kuza kuganira na Maxidel Management hamwe na Leipzig ko na Leipzig yavuga ati twebwe tuzi ni Maxidel Management niwe yaduhaye yandi yomande urumva yuko urubanza yashize muri TAS ruzoruca ariko urumva yuko badashobora kwemera bica bihagarara murabizi mu mategeko iyo transfer ikihagarara kugira ngo babanze bakure mu nzira izo mvururu zihari. Eske uwo mukinyi yagiye gusinya muri agence yindi aba barahejeje bazoruca kumbure rero ariko iyo transfer ndabona yuko ishobora kuba yanga tukiri muri Madrid nyene nuko harimo ivyo vya Vinicius vya Yandi Omande murazi yuko imbere yaba havuzwe umukinyi capitaine wa Furia Hoha ni Rodri Cascante bivuga yuko umukinyi yanivugiye ubwiwe ati jewe ndashaka kwerekeza mugwi wa Real Madrid kuko yarabibona twarivuze ngato ati aho bakinanye aho batwanye ibikombe umukoca bari kumwe benshi baragiye ni wasigaye wenyine murazi yuko aba Kevin De Bruyne baragiye Bernardo Silva baragiye aba Gundogan baragiye n'abandi baragiye batwanye bya bikombe bitandatu bimeze neza ni cha Champions League rero umugabo ati je nshaka kujayo Madrid ariko uragerageza kuraba yuko yotanga amafaranga ariko Man City urashaka kumugumana Barcelona nawe yaravye uya rero abantu bakiya baraba bakomeye Barca nawe yavuze ati twebwe tubiravye Rodri niyo tugwa nabi narirya tubona dufise umukinyi akina ku nimero ziwiwe tuzosura ku murongo inyuma y'amezi atari munsi y'amezi 4 rero Rodri aje yoba ari sawa Rodri rero yahagaze aravuga ati bantu b'Imana nukuri ndabubaha abakibakira muri Barca ndabubaha twanye igikombe cy'isi yose ariko jewe destination yanje shaka ni muri Madrid umwana wa Madrid ntayemukira igisagara bon Rodri ari kuntu Man City tari kurumvikana na Madrid ku giciro ciwe City saba 75 Madrid nayo yagumye kuri 50 ikiri cyo Rodri ifuza Madrid ntari bunaniranye na Madrid kuvyo bamuhemba azokwapikira ibishobotse ariko City nayo urumva City nayo no ukonyene uvuga iti twebwe ivyo ntimutubwira natwe dufise uko tubibona
dufise uko tubibona, dufise ayo dushaka muri uno mukinyi wacu. Ma Barcelona ici vyivanga. Umva Barcelona ifise kakano ko kwitwaza ko Rodri deja yari mu gikombe c'isi ari kumwe na benshi bo muri Barcelona. Abako equipe avuga ati peut-être kukikuzwa na ba Pedri na ba Olmo ivyo mugwa nabi. Na kare mu kibuga ngo bari bameze mu acha baraza ati ari 50 natwe yo ni mudushire turagiye Barca kuisorosoro nawe turagiye kuisorosoro muzibara wari bwumva umuntu avuze uruha ku iradi karagunda kaguciye urumva Barca amakozi nkoresha Barca kuisorosoro iba kurenza ko nazitano basi ngo bibatereka imbere ngo abagabo ngo nyimba batanga 50 natwe nimudushire ngo mu bagadi. Rodri yavuze ati nshaka Madrid nta Barcelona, ntiyayivuze mugabo yavuze ati nta yindi equipe nkeneye atari Madrid. Impamvu ashaka Madrid akeneye kwisubirira muhira. Buriya ngo baramubaze na kakaboro kamwe yarafise kandi kagenze neza vuba arashobora gutangura intoze kandi vyabereye Madrid. Urumva asanzwe ari ngaho biroroshe no kurindira gusa bakamuha iyo favor akagira umukinyi mwiza. Buriya Florentino Perez ngo yabaye convaincre n'iki gikombe cheese uriko uravyumva. Hanyuma igiharire nuko Barcelona yo bayikuyemwo yayikuye bariko na Madrid burya irafise ikibazo kuri uyu mugabo peu importe amahera yose yotanga bugingo itarasohora Chouameni uyu mugabo ntashobora kwinjira. Biragoye kuri Chouameni adasohotse bavuga ati Chouameni twamusohoye Rodri yinjire nico kibazo. Urumva Madrid muri izi transfer zo muri noci oya Rodri azokwinjira zishobora kubagora. Uriya Chouameni koko gusohoka biragoye gose. Bumvikanye bei na City azoza Chouameni bazomurondeye mu clear bukebuke. Ego nta naho none wewe bari kuri point kubiheraheza umva borindira ibiganiro bishasha kikijya uraze transfer kugivukira indi here fata umwanya byinshi cyane. Gusa ndiko ndaraba kuri Chouameni kuza kuba mu backup wa Rodri na nta Rodri nawe bagiye kuba mu backup wa Chouameni. Hategeza kubaho umwe asohoka uwundi akaza canke uwundi ntazi oya bazomurondeye unkliya mugasi mpaka ngo banzagire. Ni kintu ubona yuko kiravugwa mu bitandukanye. Yes nuko muri Madrid urumva yuko ama transfer c'est vrai barayakoze, amwe yarashoye kuri sisa bakagura abandi bakaza bazira ubuntu, ariko izikomeye murumva yuko Yandio Mande, Rodri ndetse na Vinicius ikibazo ciwiwe kitarahera. Ariko tugaruka muri Barcelona twaciye muri Juan Alvarez gushika no mwanya bitarakunda, ariko ibindi ko ravugwa no kuri umugabo nyene Ferran Torres na Paris Saint-Germain. Wewe yavuze ati biboneka yuko ari pansha gose kuja kuri Paris Saint-Germain kuko Barca bisa ko muri we avuga ati warampemukiye wandondeye kundi mukinyi unye kumega ntashishoboye rero naje yoshaka kuba nigira yo bayirenganije. Twese turazi yuko Ferran Torres turakubahira igitsindo cawe Ferran Torres kandi ntibikugira umukinyi Barcelona yogenderako. Barcelona umukinya kamini ikeneye bimwe byo kuvuga ngo yikure ko zanduru zukeruka Champions League 2015 ntabwo yogenda kuri Ferran Torres niyo ba nimero 1 nashimiye Cesar yaronse umwanya mwinshi kubera ko Lewandowski nawe imvune zari zitangwe kuba nyinshi nubwo busaza bwabagize. Barca kwiye umuataka nka Lewandowski on his prime ari kuri ari afise meilleure version yiwe ni nabo yigeze. Barca buriya nigeze bayitagira umuataka classe mondiale. Barca yari ifise eto ico giheto yari mu beza kwa bambere kwisi na Thierry araza ntiyamukuye ku mwanya wa numero 9. Iyo Barca yigeze abo Thierry ariko ndakubwira ni Barca ya Luis Suarez, ni Barca ya David Villa. Bakibeza bataka beza kabisa. Urumva no mugihe Barca yemerewe na FC Patrick Kluivert umuataka kabisa bushitsi. Barca yigeze ba Romario, Maradona yabaye umukinyi wa Barca
Ronaldo Luis Nazario yewe gaye nahinda mwibagiye nimero wa mbere kwisi 9 wa mbere aba yabaye muataka wa Barcelona nawe twibagiye bavuga aba bane Lewandowski baje basubirira ba Aubameyang bigiye gitu kandi baje Aubameyang nabo basumba Ferran Torres ngiyo mugendera ko ujya yo mutunga nk'umuataka nimero 2 Valère ajoute muri groupe ariko hanimero imwe biragoye hanimero imwe si sawa urabona nk'ujya Ferran Torres kwa Enrique biravamo kwa Dembele kwa Enrique Luis Enrique kwa Dembele vyoko Dembele si nimero 9 bijya n'ibintu yagize ni nkuko ashaka kuvyuka yasuye akabihindura akamusubiza mu myanya yiwe n'ibintu bisanzwe biriya Enrique yagize ni ibintu wenyene yifabrikiye hama birakunda ashaka kubibandanya canke akavuga ati ubu naho nakuja na mfumo mpya reka nasubire ndabihindura ico nzi ni kimwe Enrique ntiyikira yishakira mu ataka ngo bitsindo 60 uyakunda lo collectif kandi iyo rero urya ruhungu ruifitinga mu ijana kwijana ruriya gw'intuzi Varaskera yotsinda Dembele agatsira cyaye duwe barse impamvu ifise ikeneye mu ataka kila number 1 ubwa mbere bwo ni brand barse itwaye igikombe imyaka 2 ngo tagiye meilleur buteur na gahazi ibikeneye ivyo bintu byose ko biji wabo meilleur buteur meilleur joueur ivyo ni ibintu baharanira kugira icya kabiri barse ifise abaronde ya nimero 9 nta mpamvu y'ukuta mutunga yego vraiment ibaza umuntu inyuma yiwe abari Olmo hatari Olmo hakaba kariya ka Fermin Lopez ku ruhande rumwe Lamine Yamal barafinya bariko baca hari yepfo irabafise ba Pedri bose bashaka kumuha imipira ikeneye umukila lakini mwataka kabisa ku do class mondial atsinda ibitsindo biri ajane yamwe nyene hubukene rero ariko baravuga muga Julian bari bamukene ni menshi uzi yuko bavuze ati okazu ariko burya ama transfer havamo amakuru menshi amarimere menshi okazu ngo babuze Juan Alvarez ngo bariko barabakajisha kuri inde kuri Victor Osimhen ngo muri Galatasaray ngo $75 ngo nizo zisabwa ariko Galatasaray ngo ntiteguye kumurekura ivyo nibivugwa hirya no hino ariko reka tubirindire nuko ayo ni makuru yarari muri Barcelona aho rero ari makuru yavuzwe muri izi nkino za Precision ariko aragira uyu mugabo Hansi Flick match barutse gukina ngo yarashavuye cyane ashavura umukinyi mushasha aheruka kuza avuye mu Rwanda wa Borussia Dortmund uyu mukinyi ADM match bakinye ngo yakinye nabi cyane abona urwego rw'iyo ruri hasi gose ndetse byaragize n'amakiga aravuga ati uyu mukinyi benshi bari biteze ko kiraje kubafasha ariko basanze kabisa ngo ari hasi gose Barca rero irakunda kubanira nayo bakinyi babagurano situ batari abo muri academy yayo uko no guca intege umukinyi ntaco bifasha umukinyi ni match ya mbere ni ya Precision hari naho bisaba no umwaka kuko urya mu ngunda kuze yoya ntakuze aracana umwana kandi gusa agiye muri style nshasha system nshasha kugira uyimenyere urabona ikintu ni kimwe umuntu yitwa Flick bashobora kuba bariko bamuzira mu biharuro vyuko mukoresha nko mu wataka Barca batirondera umuwataka muri aho twakuguriye ubura bumenyereza ubu abari uzokoresha ico kintu Flick ntikiriko kiramugwa neza Flick yababwiye ati jewe ivyo bivuga ngo turabuze defense nzogwaza muri aba mfise je ndabona ko bizogenda neza ariko mwenda batomye mu nguri umuwataka kuza rero agaponda urwego rw'umukinyi nka ADM ni nko kubabwira ati jewe kura mu mutwe ko uyu mukinyi jewe ashobora kugira ico azomfasha murabibona atwawe ivyo yakoze bigaruka kuri bimwe by'abantuze by'aba Seferin na ba Infantino byo gupondana kubera amatora ujya keneye mu ataka namwe ko muzanya abantu baba iriye ngo ndabagira bataka umva iyo abikinya nabi atanga raporo mbi nyene
timwe mushaka mfunde kafunde buryo mumenyereza agwaza aryama ku mukinyi yiguriye agomba kujustifia impamvu yagize yamuguze mugabo agize Imana agakina nabi tuvuga ati uyu mukinyi jewe kandi ajya Flick atangwe kuja mu bihe bigoye Flick La Liga zibiri atanze sezo zibiri ubu atanguye kurondera kubazwa Champions League kuko bazomubwira ati nyimba ufise abakinyi batandatu baja muri La Liga bagatanga igikombe c'isi bakoreshe nabo bagoye Champions League ko Champions League ntigoye kurusha Mondial bivuze ngo yabagiye muri Mondial baja mu maboko y'umumenyereza mwiza nawe garagaza ubwiza bwawe iyo ni pressure agiye guhura nayo no mwaka yo gutangura gusabwa ibirenze ibyahaye Barcelona ibisezo zibiri ziheze Dariga sawa twazitwaye ikintu ni kimwe reka nakwereka ukuntu agiye muri moma zigoye umuntu nka Flick ubuze La Liga wahora unatanga none nka Champions League ugasanga ntunageze no muri demi final ubugiye kandi Mourinho nawe urazi mission yagize ntorera ikibazo ca vestiaire niyo mission yamuzanye hanyuma ivyo bya Champions League gomba garuke muri quart de finale icyo yeruka kera cyane mugabo kumara sezo zitatu tudatwaye La Liga ikibaho ntwarira La Liga utayitwaye tuzobifu nimba bose bafise kaye do charge nyine rero uriya mugabo nawe arazi press yagiye kujamo aragutegeka kumuhumwata kandi uwo yasabye anabereye bariko barananirwa kumukuriya ari wende Alvarez Julian Alvarez bariko bareshwa kumukura iyo ari biriko birananirana rero iyo ashajewe nta mumenyereza no mwigara avuga na umwataka wiwe umushasha none wowe uravyumva logic mawe aho umutera intege amutera intege sitoko ari match ya mbere ntibiragenda neza aracamenyera buhoro buhoro ariko bivuga yuko atamuryoheye kabisa voilà jeto nkuru nazibonye ndavuga nti ntakana karengana mugabo haba harimo ibintu haba harimo target y'umuntu nyene kugira kugomba nyene kuvuga kwerekana yuko ari cyo bataramuha yes reka kikituramutse boss Jerome hariya muri Pilgrim hariya muri Pilgrim de ya masaha urayuko saha 7:13 13 deje yano masaha y'umugisha bize ko abantu bari muri Pilgrim uko biri kose bararyohewe kurusha uko byama bimeze iyo wagiye hariya rero midi nk'ibisanzwe akakomande kose ushaka barakugirira rero kabisa barakugirira ariko Pilgrim keza gapiza keza je nama nakubwiye ukagira Imana y'ugushima umwana w'umukobwa biganiro vya mbere ukamusaba umubonana akavuga ati nta kibazo hari akantu duhora twivugisha ngo none ubona twobonanira ukaza wumva umukobwa arakwishura ati oya wombwira wewe wombwira je nta kibazo tumubwira uti rero reka ndaguhitane tugenda ahantu bita Pilgrim ifu ko wamubwira mbere aza ryohewe atahana akeneye kuhabona ati ndahumva akeneye kuhabona akaji ka cocktail akayi agakafe ibintu by'igisirimu nyene muganira nyene ajye ugomba gutera umukwara umuntu tume ki kafe rega ugomba gutera umukwara umuntu mutamenyeranye nyene kubyo umwereka ko mu twebwe abanyafrika udasanzwe ndagukeneye abanzi yuko ushobora kuba unywa gafana cyangwa kambi tuze duhure tuganire idirira ndagutwara ahantu ibyo bintu by'amafanto cuvyikawusha uwo munsi abazungu bavuga ati turashobora gusangira agakafe dite urumva n'ivyo baganira ko n'ahandi ibinyobwa gakawa abari ibindi bintu akayi akaji TV kabaho kabisa urumva ibintu bari sawa aka utuntuzenya tejejembre ibintu nk'ivyo abari tuntu twiza cyane gose muri Pilgrim cyari gihe ndabada dawati
irari Eh. ndayikunda gose Mm. irimwo akadimu akajejembre agatungurusumu tuntu tuvanze neza turi kosa turyoshe cane n'ubuki bwinshi. Yes, nuko urumva yuko masaha yo kuragenda kaduce kubeme ko bavugwa ivanga nanda kubaze akantu hari kunteye ubwoba hari umukinyi muri no mwanya ntari mu bibazo ariko ari muri ndahita ko yambara doshwa canke dilemme umvice wo muhandura nawe n'umukinyi yitwa Luis Diaz. pa nimero ziyo kwanza Luis Diaz hari abantu baravuga ngo Luis Diaz turasa nivyo yego yego Luis Diaz turasa tuzofata ifoto zibiri Mm. Queen amuronde Queen nyerekana kwanza ronde ifoto ya Luis Diaz Luis Diaz ucunyegereza ikra turabe ko ari baca bamuzana rero Luis Diaz muri Bayern Munchen uzi yuko hariya mu Barabu bahumaganye no kurondera abakinyi beza bakira ku mugabane wa Buraya. Uyu mukinyi urazi ko yavuye mu mugwi wande wa Liverpool ahembwa ku ndwi ibihumbi 50 by'amafaranga y'Aburaya yari amafaranga make. Aravuga ati nimundugirize kabisa urabona yuko mugenzi wanje Salah hari yari mu 400 none nimwonshira ko nabikeye ntivyakunda baramudandaza sinobigaruka ko benshi mwaravyumvise tucako ngaha. Ariko Al Hilal yamurondeye iramubwira ati wa muhungu wewe turagukeneye kandi tuguha umushahara w'imiliyoni 70 z'amafaranga y'Aburaya. Induyo bamuha Luis Diaz yo ni Al Hilal. Hariya mu Barabu nawe urazi yuko nta kora utanga yaronka uko nyene. Ariko muri Bayern ahembwa imiliyoni 14 hariya habonetse zingahe 70 ku mwaka. Muri Bayern ni 14 ku mwaka ariko hariho zitandatu Uberi mutwara ega ntaca sigara. Hariya rero kuranzi utari umunyaburaya uri umuntu ava ku wundi mugabane amakoro utanga ni menshi. Rero Uberi mutwara imiliyoni 6 yabo mugabo kuko iwacu yabo ntibabaza gose uko asigarana imiliyoni 8. None ufata swayi araze kirundi tubitradisa hariya tuti ntaco. Bwana Luis Diaz ubwa mbere bwobwo turashima urugendo umaze kugira naho umaze kugera muri Bayern ni kure cyane. Amayigo agize kuba muri Liverpool ukava muri Liverpool uja muri Bayern vy'ukuri ntaco Imana itaguhaye mu bijanye nuki n'umupira w'amaguru. Kirundi gishobora kumugora reka ntangure kuvuga ntanyarutse acumve neza. Rero Bwana Diaz si bose baciye muri Liverpool bakaja no muri Bayern. Urazi ko muri Liverpool wazize mwapfuye umushahara baguha make. Ariko nubwo muri Bayern atari menshi urazi ko dushimira Imana hari kiruti kindi. Wewe rero Bwana Diaz nk'umuhungu w'umunyakolombia ku myaka ugeze 28 gutyo 8 gutyo harageze kuca amahera nayo. Kuko Bwana Diaz wewe nta Ballon d'Or uzotwara Bwana Diaz. Kandi Colombia nayo igikombe c'isi cyosubiramwe no mwaka ntiboreka kugutwara uri muri Al Hilal. Bwana Diaz urazi ko hahize imyaka 2 papa wawe baramunyuruje basaba inoti kandi bagusaba yuko uriha amafaranga. Kandi urazi ko muzehe kuva bamunyuruje yabandanije yiberaho bamukuye. Diaz abamunyuruje n'ubu bo bisubira kandi wokora muri ca kigega kitarimwo menshi. Bwana Diaz fast ngingo wigire muri Arabie Saoudite naho yaca kabiri naho yagira imyaka 2 uzobutwaye ayo wokorera muri Bayern imyaka ngira ngo 10
kandi muri Bayern nta myaka 10 uzobayo. Bwana Diaz impanuro jewe ndaguhaye umuhungu benshi bemeza ko dusa mbandana guhanwa ndakwitayo kubera ico genda ufata inoti yo muri Arabie Saoudite yarageze ivyo watanze muri Liverpool twabonye kuri umukinyi mwiza ivyo watanze muri Al Hilal bambe muri Bayern birakwiye nta nubwo Al Hilal kurondera udakaze nguri kumengo nivyo nukwimesha oya nahindure Queen rondera yindi aboneka neza ndari kafyonda kajisho duhindura ifoto ntuze Queen rega ngaha hari aho yoza kuzompa kwayo yari nawe nkaguha urumva rero kiki muri ngijambo rimwe nahindura umugwi nagenda ry'amahera nagenda yari abantu bo muri Amerika Latine abantu bo muri Afrika by'ukuri umupira barawukina kariyeri ni sawa muga amafaranga jimbere tinoti ya 70 ugenda wige nta nikoro uzotanga ku bantu badafite urabona nkaje Madrid vyo biradutse nya biraheze ibi twibaza ngo Arsenal ni muronde yayo izi zari irari zoza zisasa zizazanya amahoko kandi umwana yitwa Vinicius aheruka no kwibagisha ku mahera menshi ntubwire ngo yo yareka tikwibagisha ntubwire ngo yo yareka hari imyaka 2 yari Hilal yaramuronde uravyibuka itanga muri Yarid uyu mugabo nayaje yarye rero urumva ko Spafa kubwiye ati yarye ibintu bikiboneka bikiri vyiza kugira ngo nawe kaza kiwaho kagende neza ni rero Luis Diaz bivuga yuko yagize iyo dilema kuvuga ati mbesha ngende canke ngume ngaha ko hariya baba amafaranga atari make nuko bimeze ama transfer menshi ariko araba hariya mu Barabu bariko barondera abakinyi bavuga bati dushaka kwikomeza ariko tuki mu Barabu nyene burya duza guca ahantu hose umwe dukundiye mu Barabu nuko Al Nassr burya nayone ntimerewe neza. Al Nassr ni gihugu nako numugwi ubayeho ufashwa nishira hamwe ry'amakori ya hariya muri Arabia Saoudite. Rero iryo shirame ryararavye ama transfer yabaye batanze amafaranga menshi kandi amafaranga ntiyinjiye. Al Nassr iraca bafitiye amadeni. Rero bivuga yuko n'amafaranga abakinyi bahembwa ni menshi. Biravuga yuko na Sadio Mane bashobora kumudandaza kugira ngo amafaranga barihe bafitiye obere ya hari ariko novuga. Rero Al Nassr nayo nivuga ati twari dukeneye abakinyi kugira ngo turivarize ni Al Hilal. Ati gikombe barakiduhaye c'est vrai. Kuko benshi bavuga ati nico babahaye ati murazi vyavuzwe. Cristiano Ronaldo arakironka. Rero bivuga yuko Al Hilal kwikomeza kuba ufise Benzema, kuba ufise abakinyi bakomeye hariya muri Al Hilal. Rero biravugwa yuko Luis Diaz yoja ivyo ari ibintu bikomeye cyane gose. Cristiano Ronaldo n'ubwo nyene ariko ategura ubukwe bwiwiwe agashavu ni muri ino ndwi muri no weekend kabisa i Madeira hariya aravyemeza imbere y'abantu. Wabonye Luis Diaz meme imbere y'abantu uzosora indirimbo wabonye kiki umushiramo uvuga uti hari gihe usanga reka nuname kujya yunamye nda urabe ko ari ikintu yorungika ati uyu muntu ndabona ko dusa kandi yanjize mi clip wiwe. Yes rero ukurumva yuko biko biraba dusimbira hariya muri Premier League na Premier League hari imigwi imwe muri kurikomeza za Chelsea Arsenal nta birenze baragira uretse iyo tuva vya Vinicius Junior n'abakinyi babaye amaze kuza ariko kuravuga ku mugwi wa Liverpool n'umugwi muri kino gihe wazanye umumenyereza mushasha azana staff shasha n'umumenyereza benshi ariko arashimagiza aracari muto afise gukora kwiza benshi bamushimagiza ingene akora ingene yitunganya. Rero ejo bundi murazi yuko Liverpool kuravuga yuko ikeneye umukinyi Bradley Barcola umufaransa akina muri Paris Saint-Germain ariko Andoni Iraola yavuze ati jewe mfise abakinyi benshi baragwaye kandi benshi shinshaka guforsa kubazana abakinyi mfise n'abakinyi bakora va muri academy ko murazi muri defense centrale Virgil van Dijk mukuza ari mukuza ava muri vacances ariko avuga ati mfise Van Dijk bisaba yuko nkingira uyundi bari kumwe. Ejo ni mwarunse ko Joe Gomez ku rukino rwa Kivaniwe bakinye yigeze kubabara n'urukino bari ko barakina na Sunderland
akaraba ati uyu muhungu Giovanni Leoni tintarakira neza imimiro zayitangwa ko ntameze neza. Ujya uyu mukinyi Jeremy Jacques nawe ntaramera neza nihakiza yamaze nka presque saison yose atari kwarakina kuko yagize imvune mu gitugu bamugiriye operation. Tiriyo ni kibazo afise. Hariya ejo bundi Steven Gerrard aravuga ati muri Liverpool hari ibintu muri ko murakora atari vyiza. Mwaragize amahirwe muronka umumenyereza mwiza ubona yuko kabisa afise imikorere myiza. Ariko kubera iki muri ko muramudindiza mukuzana umukinya akomeye kugira ngo transfer zihere hakiri kare. Mushaka iki mushaka kugera kuki ko wewe atabakinya afise abakinya muri academy. Ejo bundi bakina ukino rwa kivanye rwa Precision nande na Leeds United batsinda ibitsindo bibiri barayibagombora bitako basita n'ibindi bibiri biba 4-2. Rero bivuga yuko Liverpool abakinyi bakira Liverpool avuga bati nyabuna barongozi ba Liverpool kubera iki mutako burasora inoti mugura abakinyi narijya muzi Sara yaragiye hari abandi bakinyi bababaye. Rero izo nizo mpari zihari umugwi wa Liverpool bati muri ko murateba ntimuze mu mwagirize ngo numumenyereza mubi narakina na match nimwe ya Premier League ariko uburyo atsinzwemwo bugira ico bubigishije kuko ibi bishobora kubashikira muri Premier League nyezina ni yatangura atsinzwe na Leeds remontada y'ibitsindo bibiri bashizemo bindi bibiri bibaye 4-2 mwitege ibindi bikomeye. Yayo n'amakuru ni n'amajambo yavuzwe na Steven Gerrard ati kubera iki muri ko murateba Barcola ari harye n'iminoti muyifise kubitako ashike bihere ibindi mwirondere mu nyuma. Naho mvuga ngo ko muramurondera muko muravugana Mercato iri kwirahera bientôt championnat iratangura. Yes nuko ku rundi ruhande ni muri Chelsea bivuga yuko tayari umukinyi Trevor Chalobah yamaze kuba aganira basize ko imiliyoni zigera kuri 30 umugwi wa Como wahariya muri mu Butaliyano wamaze kuba avuga uti Trevor Chalobah turashaka kumuzana oni Fabregas kugira ngo ashe kuzobafasha barakina umukinyi d'experience baza muri Champions League bavuga ati tuzana umukinyi ameze neza n'umugwi usanzwe utunga abakinyi bakiri bato. Trevor Chalobah rero muri umugwi wa Como imiliyoni 30 vuba turabona asinye amasezerano bikaba official mu mugwi wa Como. Urumva ko na Chelsea yari yubatse zarabaki batari bake. Xabi Alonso aravuga ati ndi mugwi mwiza hambaza bati we vyagenze turavuga ati hariya hari ivyo nabayemo bitari vyiza muri Real Madrid atariko nditeze yuko hano muri Chelsea ibintu bizogenda neza. Aho rero ni murinde ni muri Chelsea arimo kwa kuvuga ni kurinde kuri Ruben Amorim. Uyu mugabo murazi ko muri Manchester United yiyambarira amakapisho ama t-shirt burya muri Mira As afise umugenzi ukomeye muri Mira As bakubwira yuko n'abakinyi aho hari kera ariko abakinyi bahuye ari inama ibaye canke bagiye kuri match bambara ama costume. Ivyo rero byageze kunyuza abakinyi bamwe bagize transfer. Uyu mugabo aramubwira ati aha muri Mira As hari ukuntu bigenda ingene inyifato genda. Rero bamubonye muri za pre-season ayambara ikoti yavuze ati mumbabarire muri Manchester United narambaro bisanzwe atariko ngaha nasanze ariko bifata kandi narabishimye kuri bando touche muzoka mumbona namba ikoti nanize. Iyo ugiye muri mu musigiti ubuze yuko ibirato byo utegezwa kubikura bivuze rero ngo ari ahantu haba culture umuco wabo kabisa kwambara ikoti ubundi umugenzo wahozeho sinzi niyo wagiye. urabona umugabo gituma akunda ikoti uramubona yambara agapira canke ishati inde Carlo Ancelotti yakurimira nivyo ko kandi n'imyaka afise iramurikuriye kwambara nyene nk'umuntu w'umupapa w'umushinga nawe imira hajya ni mve ntivyakunda aba Mardini bakubwira ati twambara amakoti. Urazi nka Sir Alex Ferguson na Wenger kuva nabaho uretse umwambaro ujya bambara muri entraînement zijya kit nyene za entraînement za urazi nyabamenyereza ukuntu babambaye nabajya bavisi ba nta yindi shusho bambaye ikindi kintu ndabazi costume Costare kabisa. Wenger yamari cravate ya rouge
ishati yera na costume ya noir. Ferguson yari ruje muga yo yifisemwe ibintu utubara twera muri Liverpool uwo mugenzo wahozeho. uraje ba Benitez wa Rogers inde Morgan Rogers oya pana Morgan Rogers yitwa Icheriza Brendan Rogers urumva bariya bose ba Kenny Dalglish bose babarama amakositimu. Hari umugenzo rero ariko umeze Amorim rero n'ubusoresore bwiwe ko jewe razi ngaye yabegwa muri Barca sezo ziyo zibiri cyane yambara amakoti niwe yambara amakoti mugabo kubera babatama bawe nga Ferguson bo batacu banezwe bisaziye ujya uko umuntu akura ikintu ca mbere kimwenteresa gahoro n'ibintu byo kwambara. Kumuntu akura kumuntu akura ibintu byo kwambara bimwenteresa gahoro. Uzi yuko ari muri kategori zose haba mu bagabo no mu bafasoni. Rero Guardiola yatangwa kumenyeza afise 38 yari umusore yambara intuzenya ipantaro ya costume imwegereye cyo twayita surmezi ikravate yiwe kari kakarongo bijya bintu binini byaba by'abantu n'abandi nagaca barengera kakanabakubita yakoze ibyaha byinshi urumva n'umugenzo. Hariho rero ibintu usanga ari umugenzo pa raporo yaho wisanze uko ibintu bisanzwe bikogwa muri rusange. Kiki reka mvuge ko Liz K Decor ni mezo ya decor ibikora neza cyane. Maze iminsi posting ama video yiwe kuri Fibi kuri commentaire bose bavuga ati ibi bintu bisa neza pe bisa neza cyane. Rero mugabo hari ibintu biba byiza cyane bigatera ubwoba abantu bakibaza ngo birazimvye siko bimeze. Siko bimeze ntibigutere rero kumva yuko atavyo woshobora oya murayaga. Murayaga buri abantu baba business imbere ko babona ko bakora business burya baba banafasha ko batanga service ubu barakumviriza batanga service ati uko twumva umeze turashobora guha iyi decor kandi neza murashobora kuyaga rero. abonye hariya Liz K Decor akagira afite n'urubanza ku munsi wa gatandatu hariho umutama babakimaka babayeko mu Ngagara bazomugandukako kwa gatandatu afite urubanza Papa wa David Carmen ku munsi wa gatandatu no Philpa muri groupe iraho abantu twiganye muri infirmier Kimaka yiduha. Bifuza no kuzogira urubanza rwiza. Nuko ko bifuriza kuzogira urubanza rwiza uranabazi cyane mu kanya nayaga na Alex uwo mutazira gaparasanga mu Ngagara niko mwahura mu mutazi. Rero Liz K Decor reka mu kanya ndababwire nimero bashobora kumuronkako mu gihe bakeneye iyo decor. Ushobora kumutora kuri 69 85 53 21. Iya peri sanzwe iracako ariko kandi igacako na no kuri WhatsApp 69 85 53 21. Yes nuko reka hariya Queen tumwe mateka tuce muri Mirastil and Roofings ndetse no muri BCAB no muri BCAB amakuru y'amatransfer kuravugwa hirya no hino. Ibanki igezweho kandi ikora ibikora inka. Shikamye iterambere BCAB nk'uko musanzwe mubimenyereye